mu gihe hatangiye kwibonekeza abadandaza ibikoresho by'ishure mu bibanza bitandukanye hamwe no ku masoko amwe mu gisagara ca Bujumbura. Umugwi w'abamenyesha makuru ba Ejoheza News baragendeye kuri uwa gatatu igenekerezo rya 2022 mu kakaro umwaka wa 2020 ibibanza bimwe biriko biradandarizwamwo bene ivyo bikoresho mu ntumbero yo kuraba igiciro biriko biragurishwako nuko vyoba biriko biragugwa ku bwinshi narijya umwaka w'ishuri uheze w'2019 ushira umwaka w'2020 vyashitse aho bikena mu ntango z'uwo mwaka, bikaba vyaranatumye ikayimwe y'impapuro 100 iva ku mafaranga 1500 ishika ku mafaranga 2000. Nkuko twavyiboneye ahenshi twagendeye nko kuri Librairie Saint Paul aho twasanze abavyeyi bariko bagurira abana babi ibikoresho by'ishure, aho naho ikayi y'impapuro 100 ikagurishwa amafaranga 1500, aho mu mwaka uheze w'ishure w'2019 ushira 2020 ico kigo nyene cyayigurisha amafaranga 1500, iya 60 ikagurishwa amafaranga 1300 ikaba ari yahoze ku mafaranga 1200 mu mwaka uheze. Iyi mpapuro 48 ikagurishwa hagati y'amafaranga 1000 n'1100, nayo mu bibanza bidandarizwa mw'ivyo bikoresho biri ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura ikayi impapuro 100 igurishwa hagati y'amafaranga 1500 n'1500. Iyi mpapuro 60 ikagurishwa hagati y'amafaranga 1000 n'1200. Ikarato y'amakaye impapuro 100 iranguzwa amafaranga ari hagati y'135 n'150 nkuko twavyiganiwe na Nizigimana Soline twasanze ari karacuruza bene ivyo bikoresho. Ibikoresho turagurisha igiciro bivanye uko tuba twaranguye ku makarito, usanga rero twese dufise tarifu ikorerako iba nyene tuba twakoze bivanye n'uko tuba twararanguye kugira turabibona cyane dandatse n'amajana 5 tukagira ni kaye y'impapuro 60 dandatse igihumbi, tukagira ni y'impapuro 48 dandatse amajana 9, tukagira ni ya 36 dandatse amajana 8, tukagira ni ya 24 dandatse amajana 6, tugaca tugira n'iyindi ya 12 dandatse amajana 4. Genda bibona mbona huko amakaye azoduga gose gusumba amashuri amaze gutangura yuko ahubwo azoba yaduze cyane, barakeka bavuga yuko kuko azonagera nk'ubu nk'impapuro ijana izonagera no ku 2000. Kuko nka jewe nari kurangura mu ndwiheze tarifu nari nagiye kubaza ngiye mu yindwi naciye sanga bandukirije ku 5,000. Kumva nari naherutse ari 145, ariko subiye kuja kurangura baca bampera ku 150. Kumva ko agendera araduga kundi. Rero bashobora kuvuga yuko ubwo azoduga cyane kumurengera bivanye n'izo ngorane nyene zihari. Nubwo igiciro c'amakaye kitaraduga cyane ngo gishikire ic'umwaka w'ishuri uheze, Habonimana Donkeve we aravye uko ikiguzi ndanguzi kibandanya gihindagurika ku munsi bivanye n'abarangurira kubishikira mwishira hamwe pakobura isanzwe rihingura bene ayo makaye. We ngo nta nkeka ko igico giciro c'amakaye kizoguma kiduga narijya iryo shira hamwe ari rimwe ririko rirahingura bene ivyo bikoresho mu Burundi. Amakaye igiciro cyose bayashirako abantu boyagura kuko barayakeneye, dukeneye kwiga. Mugabo rero ikibazo dushaka ntibadufatire kuko kuntu babona ko amakaye akenewe bace baduza ibiciro. Ikintu kimwe mbona nuko leta yosaba igashinga igiciro nakujya ku isukari barigira akavuga ati muzagurisha ya no ku isabuni bakavuga ati ijya sabuni y'ubururu muzegurisha 105. Nibashinga ibiciro bavuga ati ikaye uwo tudosanga yigurisha ya azibarika arabangamira abanyagihugu ko turi mu bukene, bagashinga ibiciro. Jewe nico mbona cyo baciza kandi n'abaguzi byo borohera kuko ibi bintu byo kuza muracirana ngo kuraya ntuwoma ngo cange ngo umva bica bigora. Mugabo umvise igiciro muri leta
bica byoro baza kugura bazi amahera ziguga turavye nk'ukuntu biriko biraduka hadoshika sanfe gumbi bibi shankare Nizigimana Sorina terakamo leta gusahiriza bene gihugu mu kugabanya igiciro c'ibikoresho by'ishure narigi ibihingurirwa mu gihugu ari byo bizimvye gusumba ibihingurirwa hanze y'igihugu. Asaba kandi ishira hamwe pakobu guhingura ibikoresho bikwiye kuko bizofasha gutuma ivyo bikoresho bitazimba cane igihe amashuri atanguye. Akamo twotera leta nuko twobasaba nk'ubu turavye nko kwizo kaye ko twari twagize imana tukaba dufise nk'ikaye zo ngaha mu gihugu cyacu ko wumva zozo zikaba zarinze kuva hanze y'igihugu twari gusaba leta yuko yogabanya ibiciro nk'ubu nk'aya yoya tuba twifitiye yo ngaha mu gihugu niyo yarakwiye kuko gupunguka tukaronkera hakarusho kuko twari dufise iryo shirahamwe rikora ayo makaye turi ngaha mu gihugu cyacu basi gufungukira kwayo igiciro cyayo kikapunguka ariko urumva nico cyanaduze gusumba n'izo zindi ziba ziva hanze.